kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi baba bagiriwe ubuntu n'Imana. Ukabura uri muzima gira akajambo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana kuko kujya kubaho mu buntu umuntu aba yagiriwe, kuko tugerageje kuraba ni benshi cane bapfuye bari bafise ubutunzi n'amazina bari bakomeye ariko uyu munsi ntibakiriho. Bishoboka ko uriho ariko avuga ati naho ndiho ubuzima si heza, nimeze neza, vyahuraguye. Nagira ndakuremeshe ngo buraca bugacana yandi, uko bwije siko buca kandi uko bukeye siko bwirirwa. Muri kumwe na Daniela Koze kuri micro kuri Senga Media TV. Utarakora subscribe maze ikore, ndi mu kiganiro inkuru zifasha. Iyi nkuru rero uyu munsi ndagufitiye teme nziza cyane kandi ndifuze yuko utoja kure y'iki kiganiro canke uje kure ya telefone yawe canke ya televiziyo yawe bivana nawe uriko urarabira ikiganiro. Teme yanje rero uyu munsi iravuga ngo ukuri, vuga ukuri kuko ukuri kuzoguha kwidegevya. Vuga ukuri kuko ukuri kuzoguha kwidegembya. Abarundi babo nibo bavuze bati ikinyoma kimara umunsi umwe kimara umwaka. Uyu munsi rero nateguye inkuru yanje ivuga uko, ariko ndagusabye unkurikirane guhera ku ntango gushika ku musozo w'ikiganiro. Murabizi ko iki kiganiro canje kidateba, ariko nta nkeka ndi sure uraza gufashwa kandi haraza kugira ikintu uza kunguka mu buzima bwawe. Ukuri rero twagiye habaye umushinga ntahe n'umukenyezi, ndavuga umugore n'umugabo bari bubatse mu rugo rwabo kandi dukuri bari babanye neza, bari bafitaniye abana 4. Umugabo yakunda gukorera mu nzira za ruguru, umugore nawe yaba i Bujumbura ahanyene mu gisagara ca Bujumbura. Igihe kimwe umugabo ava ruguru asuma aciye mu nzira kujya baca Bugarama, ahitana ibizinu. Ahitanye ibizinu arashika mu rugo aramubwira ati nyamara madame kenshi wanteguriye ibiryo bitandukanye ariko uyu munsi ndashaka umpekere ibi bizinu kuko nivyo numva biri kuri apeti nabibonye numva ndifuza kubifungura. Umugore bararyoherwa cyane ati nanje ni rya mbere nzuba ndabibonye kubifungura vyovyo ndabiteka neza. Umugore kuko yarezwe neza, hari abagore barezwe neza atari babandi barezwe tambuku zino, aja mu gikoni aratekera umugabo by'ukuri amugirira isosi nziza, ibizuna arabiteka neza ku buryo ubiravye wumva ubifuza kubifungura. Byari biteye akayabago. Barashira ku meza, hamagara umushinga ntahe wiwe ati nyamara ngwino dusangire dufungure vyahiye. Amaze kuza ngo basangire barafungura bararyoherwa ati ibi bintu bwa mbere vraiment numvise indya ziryoshe gute. Umugore aramubwira ati uzoza urabizana kuko urabona ko n'abana babikunze. Hakabaye kera haca haraza umushitsi aje kuraba uwo mupapa bari bafitanye programme yuko aza kuva ruguru amurabe mbere bahahurireho kuko yari mu nzira. Amaze gushika raje kugira ngo bavugane bapange projet bari bafitaniye, agize guca asanga bariko barafungura ibizinu. Agize abone n'ibizinu ati yewe gayewe ati noneho karabaye murapfuye mwari yasubizaho nkuye ati ivyo bintu nta bantu babirya, iyo babiriye ni ngombwa bapfe. Ati rero ndababwiza ukuri aha musigaranye isaha imwe kugira ngo mupfe, kandi nimutakwanya nyene ngo nibikunda aho nyene nuko muja kwa muganga, ikintu gisigaye ni mwihane hama murindire gupfa. Umugore n'umugabo barabazanya ati none ibi bintu by'ukuri utubwiye nivyo? Bati okay, kugira tuvyemere bari bafise imbwa mu rupangu bari batunze. Ati reka dutore tubihereze imbwa, tukabona imbwa irapfuye bwa mbere by'ukuri natwe tuzoba twimereje gupfa. Bafata ku vyari byasigaye mu isafuriya bahereza ya mbwa yabo irafungura. Imbwa ntiyatebeje kubimara kuko nayo yumvise ko vyari biryoshe. Hakabaye kera babantu baguma ngaho, umwe afise ubwoba undi afise ubwoba, mugabo avuga ati rero nawe ugera upfe ugende twahirije projet yacu kubera ko jewe niwopfa dupfanye imigambi twari dufite, mugabo tugende tubihejeje tuvaneko. Baraheza kuvugana umugabo ati rero mwebwe musigare je ndagiye nimwapfa ntibavuge ko ari je nabishe. Wa mugabo abaragiye, akigenda aho nyene haca haza umwana avuye kwibarabara aza ariruka ababwira ati nyamara yambwa yanyu irapfuye.
amaze kumva uko ati karabaye noneho ati bya bintu batubwiye nivyo imboga rero kwipfuye bisigura ngo ni twebwe dusigaye. Bagiye kuraba iminota basanga basigaranye iminota 15 bavuga ngo ni iminota 15 ubundi imbwa yamaze gupfa twamaze kwemera ikimenyetso twabonye ko ikimenyetso imbwa yapfuye ubundi natwe turasigaje iki dusigaranye iminota 15 batangura rero kuvuga ati umugabo aravuga ati mugore wanje je vraiment ngo mba nihane ngo mba nature kuvyo nakoze bitari vyiza kumbure kugira ngo ninapfa Imana ntibure kunyakira mu bwami bwayo kubera ko abantu benshi barakunda kwihana ku kanyuma bakagirirwa opportunity. Aramubwira ati madame burya jewe iyo ngiye ruguru ndafise umugore ahantu mbona shikira hariho umugore vraiment ahora aza kunyakira ati rero ndakwinginze mbabare kandi ndafise y'umwana turamaze kuvyarana umwana umwe. Umugore avuga ati sa kombe urumbesha ngugiye ku kazi kumbe urumbesha ngugiye muri mission z'akazi kombe ufise umugore niyo mpamvu utagishaka kumanuka usigaye umanuka rimwe rimwe kumbe wararongwa. Mugabo arambwira ati madame turiko turihana turiko turitatura kugira ngo kumbure tuvugishe ukuri kugira ngo basi none ko hageze ko dupfa basi dufume ducungu basi tuje mwijuru basi nta kuwundi. Amubwira ntehe mbwira ati burya wa muyaya wacu yari ngaha turana ko twamwirukanya afisinda ati burya igenda yari afise yari yiwanje. Arambwira ati noneho karabaye Mana yanje si umugabo mfise n'isema ry'umugabo ati noneho karabaye ati byo sinoshobora kuvyiha. Arambwira ati madame mbabarira ndiko ndatura ati sawa ati ndahejeje kwatura ati nawe rero mbabarira. Ambwira ati ndakubabariye. Ambwira ati umugore nawe urashikiriwe ntiwatura. Umugore aje ngaho sheri ukuri urabizi ko ndagukunda urabizi ariko nagira ndakumenyeshe yuko urya mwana wa kabiri subi wawe n'urya mwana wa gatatu subi wawe n'abapare. Umugabo ati sa ushatse kumbwira yuko abana banje arabapare? Atoye ibyo bintu nibishoboka ati nibishoboka nagize kumamagara parenga aza mwiri ngene je washobora kuza kunyinjirira mu rugo kombe iyo ntari ku kazi utuze kwinjoyinga na pane ati ibyo bintu nibishoboka. Burya rero haraba intambara ngo ambwa ati sheri ndiko ndihana two turatura kugira ngo tuje mwijuru. Ati arambwira ati kandi ya mafaranga twigera kubura mu nzu wa miliyoni twibaza ngo basuma batwiba vuga nari nayatwaye aho hose ndakwingira. Umugabo arasara arambwira ati mugabo rero mbabarira two turatura bararira aho nyene baki ko bararira bariko barasaba n'ikigongwe. Haca haza umubanyi arababwira ati basha nimuze mukuri imbwa yanyu ngaha kwibarabara imodoka yayigonze yamaze kugenda yayigonze kiriruka. Baca baravuga ati kumbe ntiyishwe n'ibizinu ahubwo bayigonze. Ati okay bisigura yuko ibi bizinu ataco biza kutugira kuko bagerageje kuraba ku mwanya bari babahaye iminota yari yaheze ntibari bwapfe. Umugabo rero ati mbwira inyene ushobora kugenda ukavyarana na pare nyine ushobora kuncamwo. Umugore nawe ati nanje mbwira ingene ruguru ufise y'umugabo haraba intambara hagati yabo. Vyarangiye gute? Vyarangiye habaye divorce. Narishatse kuvuga iki? Inkuru yanje igarukiye ngaha. Narishatse kuvuga iki? Uyu munsi urashobora kufise ikintu wahishije ko mbere uwo mubana canke abagenzi canke umugabo wawe. Ndavugana ku bantu bubatse kuko akenshi usanga hariho amabanga babitse bakiri muri fiançailles ugasanga wanse kubwiza ukuri umuntu muri kumwe mu rugendo wanse kubwiza ukuri umuntu muzobana canke wanse kubwiza ukuri umuntu mubana mu nzu ukavuga nti iki kintu jewe kiramaramaje sinokivuga. Nturindire yuko ufatwa nturindire yuko bimanza kumenyekana umanze gukorwa n'isoni. Nimba bishoboka saba ikigongwe mvugisha ukuri. Nta muntu azokwanka kubera ukuri kwawe. Nivyo ukuri kurababaza ariko kuravura gusumba ibinyoma vyuzuyemwo umubabaro. Twige kuvuga ukuri tube proud nico turi wishimire icuri uko umeze kose. Menya ngo jewe ndiki jewe ndinaka ntegerezwa kubwiza umuntu turi kumwe ukuri kuko niyamara kumenya ukuri imbere yuko kumubwira bizomubabaza kandi uzotakaje ubwizigirwa. Nimba hari ibintu bitakara mu buzima bitagaruka n'ubwizigirwa kiri mu bintu bitakaye bitagaruka. Rero gerageza ntutakaze ubwizigirwa ku bantu bitewe n'ikinyoma wabitse mu mutima wawe. Gerageza uvuga ukuri kuko ukuri kuzoguha kwidegemvya. Ndagushimiye cyane wowe rero bari kurankurikirana.
iyi nkuru ifasha, ndizera ko nawe hari ico yagufashije. Wige kuvuga ukuri mu vyo uvuga vyose. Nimba ari umuntu mubana waramuhishije ikintu kanaka, mwegere amazi atararenga inkombe, kuko niwamara kumubwira amazi yararenze inkombe uzosanga uri kurisamburirako. Wa mukobwa we uri mu rukundo n'umuhungu kanaka, ubona mufitanye projet kanaka yo kubaka kugera kure, mubwiza ukuri kose, kuko nihagera mu rugo agasanga ivyo yamubwiye siko abisanze canke uko kubonye gutandukanye n'uko yarakuze, bizokubera ingaruka mbi kandi uzobyicuza ubuzima bwawe bwose. Iciza rero nuko kumbe tuvuga ukuri kugira ngo uri duhe kwidegereza. Ndabashimiye cyane rero mwese muriko murankurikirana. Ni Daniela Kozi kuri Senga Media TV. Kora subscribe mutari bwa bikore, na cane commentaire yawe muduhe ivyumviro uko twobandanya dukora ibiganiro byacu. Akaba ari icyumviro intererano mukomeze mutwandikira muri commentaire. Gira subscribe mutari bwa bikore, ugire na share kugira ngo ibiganiro kibashe gushikira abandi benshi batandukanye. Ndabakunda cyane, naho gutaha mu kiganiro gikurikira. Ciao.